tubandanirize muri kariyeri yiwe y'umuziki, aho uyu mutama yaje gukundwa cyane. Ndibuka abantu benshi baravuga ati none uyu mutama aguma atazira Imana, kandi ubona umutama yisaziye yicariye ku gapiano n'uturori twiwe atekanye rwose, ubona ko n'ibintu biri mu maraso yiwe, biri muri ADN yiwe. Si abanyafurika rero gusa bamukunze, ahubwo yakunze n'abandi benshi baramutora, atahukana agashimwe ka mbere mu 1999 ku ndirimbo yise God for us, cyangwa se Imana yacu, Imana ku bwacu. Indirimbo yatahukanye agashimwe k'umwaka muri gospel, yongera gutahukana akandi gashimwe k'indirimbo ya country y'umwaka, indirimbo yiswe God is good all the time, cyangwa se Imana ni nziza ibihe byose. Indirimbo yakoze mu 2003. amaze gukora album nyinshi, album zirenga 20. iya mbere akaba yayikoze mu 1986. Bamwe muri twebwe iyi myaka ntitwari bwavuke kabisa. Album ya mbere yayikoze mu 1986 yayise Give Thanks, cyangwa se shikana amashimwe yawe, tanga amashimwe. Iyo iya nyuma plito akaba yayikoze muri 2016. Iyi album yise God will make a way, cyangwa se Imana izoca inzira. Yarakoranye n'abantu benshi harimo na Frank Edwards muri Afrika, mu gihugu cya Nigeria. Indirimbo God will make a way ngira ngo abantu benshi twarayimenye. Ndibuka ko twaje tuyiririmba Ingozi, tukaririmba mu Kirundi tuti Imana izoca inzira hatari inzira, ikora mu buryo tutomenya, izo gucira inzira, izoba Imana ihora kwiyegereza, izoca inzira. Indirimbo y'ivyizigiro kabisa bizima. Hama mu buzima bwiwe nk'umumuzicien yakoreye Terry Law Ministries, cyangwa ministère ya Terry Law imyaka 10 yose. Hama arahava yimukira muri label ya Integrity Media imyaka irenga 20. atangura ari umuyobozi w'ivy'ubuhinga, wo bita creative director. Ahava aba president w'iyi label ya Integrity. Yavuye muri 2007 acatangura company yiwe yiswe The Moen Company. Yatanguye uruganda rwiwe rwa Moen Company, uruganda rurimo studio yiwe, studio yiswe Moen Records. Ibikoresho vy'ikoranabuhanga vyo muri eglise, amakamera, bijya bikoresho biba bikoresho mw'ishengero, amakamera, ivyuma vy'umuziki, amaprojecteur, screens n'ibindi byinshi biba bikoresho, ama microphone na utubyumva muri eglise. Ibi byose babirimo muri iyo label yiwe. Harimo kandi muri iyo company yiwe harimo kandi na radio yiwe. Musanzwe muzi ko uriya mutama hajya kujya nyene mu mubona afite radio yiwe. Ayo radio kandi akabashemo n'ikiganiro akora nyene nkuko kwacu nyene ari umu host yakira abashitsi batandukanye. Icyo kiganiro cyitwa Moen and Friends cyatanguye mu 2009. yakoranye na ba Paul Overstreet, akorana na Martin J, akorana na Nystrom, akorana na Randy Rothwell, akorana na Ron Kenoli, Bob Fitz, Paul Baloshi, Tom Brooks n'abandi benshi mu baririmbyi. Yakoranye na Darlene Zech, akorana na Israel Houghton, Hillsong Worship, Lemmy LeBlanc. Akaba amaze kudandaza ama CD menshi cyane aharugwa mu mamiliyoni y'indirimbo.